ari hejuru turamutse duhurira hano mu ntara ya Cibitoke tuje mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'abana mu bikorwa biruhisha bisanzwe uhimbazwa igenekerezo rya 12 mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka yose kuva bawutanguje. Ku izina ry'urunani n'ishyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana ariryo FENADEB, twifatanyije n'abandi mashyirahamwe akorera mu gateka k'abana yose twaserukiye. Turi n'akanyamuneza ntangere ko kunezerwa uno munsi igihugu cacu cifatikanije n'ayandi makungu kugira duhimbaze uyu munsi mukuru mpuzamakungu. Tukaba tuboneyeho n'akaryo ko guhimiriza abantu bose bo mu ntara ya Cibitoke ndetse n'abandi bahandi mu gihugu cose kugira ngo bamenye ko gukoresha abana mu bikorwa biruhisha ari icyaha kinini dukwiye kurandurana n'imizi, kandi ko uwo wese yoba agikoresha abana muri mwene ibyo bikorwa yomenyekana agahanwa hakurikije amategeko. Ibyo bikorwa si bindi, usanga ni bimwe usanga bariko bakora mu mihana bareze abandi bana, bakoreshwa mu mirima, mu matafari, gusoroma ivyayi ndetse no mu nzahabu, kwimba inzahabu, arivyo twumva no mu Cibitoke ko bihari. Noneho muravyo tudukina abana bariko baragira ngaha, murabonye ihohoterwa bagirirwa rero niryo duhamagariwe kuva hasi ngo turandure n'imizi, kuva hasi gushika hejuru, umwe wese ku ruhara afise, yaba amashirahamwe duserukire, yaba inzego zose, yaba umuntu wese. Mwibatse namwe nk'umwana abujijwe kuja kw'ishure, ukamwaka agateka kiwe, ukamuburiza akazoza kiwe gutera imbere, namwe muraba uburenganzira bwiwe ubumwatse mu buzima bwiwe, kandi tuzi ko abana ari kazoza k'igihugu. Twagomba rero tubonereho aka kanya ko kubahumiriza mwese kugira umwe wese ahari ajijuke, yumve ko umwana ari uwo kuja kw'ishure kugira ategure kazoza kiwe keza. Hama murinde abana banyu kuja mu bikorwa biruhisha na cane cane bibabuza gutegura kazoza kabo keza. Aha rero mvuze abana banyu, simvuze mwebwe mwabavyaye, simvuze abavyeyi, simvuze abana barya bari harya mu nzu, mvuga abana bose aho bari, abana n'abacu twese atawuvuyemo, kuko bavuga ngo umwana si uwumwe. Noneho twese turabizi umwana no w'igihugu, kuko wagatega kiwe gahohoterwa ntaje kw'ishure nk'uko nabivuze, kandi mubizi abintambamye ku muryango hamwe n'iterambere ry'igihugu mu minsi zose. Uyu munsi mukuru rero turiko duhimbaza uyu munsi washizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ibijanye n'akazi ariryo bita OIT, kugira ngo ku isi yose habihimiriza yo kumenyesha no kumvisha abana ku vyerekeye kurwanya ibikorwa bihohotera agateka kabo. Ivyo bikorwa bihohotera agateka kabo murabona n'abana vyaramaze kubanyura, barabizi, mwabibonye mu dukino bariko bagira ngaha. Ni bimwe twama tubona, ni bimwe twirenza ku ruhu rw'amazi, ni bimwe duhamagariwe kurwanya kugira ngo umwana aronke agateka kiwe, akure mu gateka kiwe. Ihimiriza rero hamwe n'inyigisho bijanye n'ayo mategeko akaba ari vyo tumaze iminsi hano ngaha mu ntara ya Cibitoke.
tukaba twizeye ko inyigisho n'amahimirizwa yabaye byabanyuze kandi bizofasha mu kurwanya ibikorwa bya misi yose bihohotera agatima bihohotera gucoza agateka k'umwana, kandi tukaba twubaze yuko ivyo bikorwa bizotwunganira mu bikorwa vyama turiko turakora mu bikorwa vyo gushigikira ibikorwa vya leta, kuko agateka kazina mwana nico leta ijejwe, natwe tukaja inyuma tuyishigikira muri ivyo bikorwa kugira ngo umwana akure mu gateka kiwe. Kw'izina rero ry'amashirahamwe aharanira agateka k'abana, twagomba rero tubone haka kanya kugira dukengurukire bimwe bivuye ku mutima ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ku kigoro bagize bakitanga kugira uyu munsi mukuru tuwunenahaze uryohe nk'uko tubibona bihimbaye, ndetse habe nihimiriza nk'uko mwabibonye ry'abantu kugira bamenye gukoresha abana mu bikorwa bibereye, babarinde gukoresha ibikorwa biruhisha kuko no guhohotera agateka kabo, kandi bigira ingaruka mbi ku magara y'abana ndetse no mu iterambere muri kazoza kabo. Twashaka dusabe banyakubahwa mwavuye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, namwebwe mwese mujejwe imirimo inyuranye mu bushikiranganji n'ibikorwa vya leta, kugira ngo na cyane mwebwe muserukire intwaro mwashitse hano mudukundire ko turonse aka karyo, tubasabe mubandanye ihimiriza kuva hasi gushika hejuru kugira ikoreshwa mu bikorwa biruhisha bihohotera agateka k'umwana, haba mu mihana haba mu mashirahamwe, kugira biranduranwe n'imizi. Tukaba twongera tubasaba na cyane ko amashirahamwe akoresha abana mwoyagendera mugahanura, bibaye ngombwa mugakoresha amategeko kugira turandurane n'imizi ihohoterwa ry'agateka k'abana mu gihugu cose. Tukaba natwe twongera turamenyesha ba nyakubahwa mwaserukiye ubushikiranganji ko tubemereye baba turi hafi yanyu kugira dufashanye mu kubungabunga mu bikorwa vyacu vyo kurwanya ikoreshwa ry'abana mu bikorwa biruhisha bihohotera agateka kabo. Mu kurangiza twashaka gusaba muzodufashe mu kutuba hafi no mu kudushigikira mu bikorwa vyacu vya misi yose vyo guharanira agateka k'abana, mwongere mudutere intege mu kuronka no mu kurondera uburyo bwo gukora ivyo bikorwa twiyemeje biharanira agateka k'abana, abana b'igihugu. Nkaba ndangije ndabifuriza umunsi mwiza. Uyu munsi twaramutse duhimbaza uyu munsi, nkaba ndangije mvuga nti twese hamwe duharanira agateka k'abana. Murakoze, Imana ibahezagire.